Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yaritavye ibirori vyo kwibuka imyaka 29 irangiye incungu ya demokrasi Nyenicubahiro Melchior Ndadaye agandaguwe vyama biba kwigenekerezo rya 21 gitugutu uko umwaka utashe. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, umukuru w'inama nkenguzamateka, icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, abaserukiye ibihugu vyabo mu Burundi, abaserukiye inzego zijejwe kwivuna abansi n'umutekano hamwe n'abategetsi batandukanye. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'imisa yabereye kuri Cathedrale Regina Mundi mu gisagara ca Bujumbura. Mu nsiguro ziwe Musenyeri Anatole Ruberinyange yararongoye inkuka y'imisa akabashimikiye ku vyo guhariranira n'umubano mwiza. Mu nyuma y'inkuka y'imisa ibirori vyaciye bibandaniriza mu kibanza kirimwo intatemwa y'incungu ya demokrasi President Melchior Ndadaye na bamwe mu bo bafashanya kurongora igihugu bagandaguwe ico gihe. Ivyo birori bikaba kandi vyaranzwe no gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa y'incungu ya demokrasi. Hakaba hatanguye umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Haciye hakurikira abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi, hanyuma abaserukira umuryango w'incungu ya demokrasi n'abandi babuze ababo bashinguwe muri ico kibanza n'imigambwe itandukanye yemewe n'amategeko. Mu gusozera ivyo birori abavyitavye barakurikiranye ijambo ryashikirijwe na President Melchior Ndadaye mu nyuma yahatsindiye amatora y'umukuru w'igihugu yo kwigenekerezo rya mbere ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Akaba yashikirije ko atantsinzi y'umugambwe canke umuntu ahubwo ari intsinzi ya demokrasi n'u Burundi.